jewe Niyongabo Jules ndi umukandida yigenga mu matora y'abashingamateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Niyongabo Jules yatunganije ikiganiro kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 ntwarane mu mwaka wa 2025 ngahi Bujumbura ku bamenyesha makuru n'abarundi bari mu migwi itandukanye kugira amenyeshe ku mugaragaro ko azokwitoza ku giti ciwe mu kibanza c'abashinga amateka hamwe no gushikiriza imvo n'imvano vyatumye afata iyo ngingo. Uwigenga mu matora y'abashinga amateka Jules Niyongabo ati kuva na kera narindi mu Burundi basokuruza bamye barangwa n'umutima wo gukunda igihugu, abarongozi bagakorera iterambere ryaco n'abaco. Ngivyo bikagaragarira ku ntwari zitandukanye harimwo izaharaniye ukwikukira na demokarasi. Ngo ariko uwo muco waranga Barundi wagiye uratituka, aho bamwe mu Barundi aho gukorera iterambere ry'igihugu n'abarundi baranzwe n'ibituma baharanira kwiraba bonyene, bituma igihugu kiza kiragwa mu ngorane zitandukanye kubera uguta iragi ry'abasokuru kwa bamwe mu Barundi. Ngiyo nyifato mbi rero irakwiye gusezererwa mu Burundi n'abarundi b'ubuntu baraje ishinga n'ineza y'igihugu na beneco. Nico gituma Jules Niyongabo yahisemo kwitoza kugira agira ico aterereye biciye mu migambi afitiye igihugu ariyo atuyagira. Intumbero yo kuba umukandida yigenga ishingiye ku nkingi zitatu nyamukuru: ukuri no gukorera ku mugaragaro. Kenshi Abarundi baba bifuza kubwirwa ukuri gushobora kumurikira ejo habo. Igihe kirageze ngo dushireho umugenzo wo kwitwararika ivy'igihugu nk'abazobibazwa, gushira imbere inyungu rusangi gusumba inyungu z'umugwi canke utugwi. Iterambere ry'igihugu cyacu ntishobora kudindizwa n'amatati y'abapfa ubutegetsi. Dutegerezwa guharanira ineza ya bose, tugashyira imbere ineza y'Abarundi mu ngingo zose zifatwa. Gusabikanya aho Abarundi bose atanu bakumiriwe, dutegerezwa kubona inyungu zivuye mu butunzi bw'igihugu cyacu. Dutegerezwa kubaka ubutunzi rusangi, tugashiraho amahirwe kugwaruka ndetse n'abanyempano bose muri rusangi bakagira amategeko abakingira, ico bita droit d'auteur, kandi agashirwa mu ngiro kugira ngo nabo bashobore kwisahiriza biciye mu ngabire zabo, maze bagire agaciro mu bijanye no kurema ubutunzi. Gushigikira abarimyi bacu mu bijanye no kuronka imbuto hamwe n'ifumbire, tutibagiye kubafasha ibijanye n'abafundi b'indimo. Guha ubushobozi ba rwiyemezamirimo bato bato biciye muri politike canke umugambi wo kugabanya amakori ndetse amakori atavuna no kuronka serivise z'ibanze mu buryo bungana. Kongera umushahara w'abakozi mu ntumbero yo gukomeza imiryango y'abaguzi. Ivyo navyo nyene bishobora gushigikira amahinguriro yo mu gihugu, kuko abaguzi bagaruka bakagura ibidandazwa vyahinguriwe mu gihugu cacu. Ngo intumbero rero si ubutegetsi, ngo ahubwo no guharanira iterambere n'ineza y'Abarundi bose. Jules Niyongabo arahanura Abarundi ababwira ivyo baranga mu mico yabo na cane muri ibi bihe. Banyakubahwa bashingantahe bapfasoni natwe rwaruka, si agaseseshwa rumuri igihe turimo duhura n'intambamyi nyinshi. Nitwarumwe tuzotsinda, nitwacanamwo imigwi y'amoko, imigambwe na kavantara, tuzotsindwa nta kabuza. Sinyegeranya, dufise byinshi twunguka mu bumwe bwacu, kandi nta kintu na kimwe gishobora kutubuza kubishikako, kuko turabikeneye. Kanatsinda kahise ntigakwiye kudutsinda ngo tunanirwe. Dutegerezwa kwandika kazoza keza mu ntsinzi. Ndahamagarira Abarundi bose
aho bari hose guhaguruka tugaharanira impinduka, tukaburunga mu rushasha rw'indongozi zishira imbere iz'igihugu. Twebwe abarundi turamaze kwerekana ko dushoboye gukora ibintu bihambaye, turashoboye kandi dutegerezwa kwama twiyambika agateka nk'uko vyamye. Igihe kirageze, nimuze duhaguruke twandike kazoza kacu keza. Twese hamwe turashoboye kubaka Uburundi bukomeye burimo ubutungane, ubumwe kandi buteye imbere. Murakoze mwebwe mudufise ivyizigiro mu Burundi, ndabashimiye mwese mushaka kwitangira Uburundi n'iterambere ryabwo. Niharambe Uburundi, niharambe demokarasi, niharambe ubumwe mu Barundi. Murakoze cyane. Jules Niyongabo rero aratahura ko haburana babiri hagatsinda umwe, ngo hamwe yotsinda amatora yoshira mu ngiro ivyo yemereye abarundi, ngo ariko avuye mu ihiganwa ngo azobandanya ibikorwa bizomushikana ku ntsinzi y'umwaka w'2030.